Karibu. Brother. Vipi? Ni sawa. Meze neza. Ego. Mutabarutu umegwali bara. Mutabarutu umegwali bara muri mwanya. Ngene Kades. Aho bigeze ubu si umutonya wanje amuteye inda. Numva ngo hari umuhungu mbere bitwande n'ikimbere. Nijimbere. Erekeye ujya mukobwa Kaneza. Bijya ndayiza. Nukuri umbabarire ndiko ndaja mu bintu byo gukizwa umbabarire nkuko naho kuvuma amazi ufuma basi dodera ivyuma nabo mushaka yo ivyuma rero ace bura n'ujya mutipe nijimbere amenye kwiga no kw'ishure nzogusubiza kw'ishure nira muronka Kaneza. Vyihoze gusa uraze ko mu nguza nitamwe yambo Gusa jewe okay ariko simeze nk'inkoko umara nk'iminota 30 natanga gitatu tuziza na cyane Mwana, urako je ndo mukocha akomeye. Je inamba mu rugamba izo abigira. Were gira ningoga je ntika. Ujya mu defenseur wanje kahagarare ngaho ugire ningoga ahubwo ukoze igisi. Ahubwo sai na fizika. Nje gushira mu tubiri. Akora muri gukora akazi. None amahera yanje turira kwanza akora akazi. Gusa ariko bigenje neza. Okay. Kaberegete ngo genda rero ugire ningoga mwana. Igihugu cyacu kirakomeye. Igihugu cy'akazi. Ndamwemera sana no. Icaranga yagararanganye. Kugira ngo ntiyabikoze. Nibaza ko nanone babonye. Aboza ni gufurisha tuvinga cyo tuvuga ati umuntu niyaza akakubura amenya ati ko ubwaye igufuri. Igikoze. Gusa uraze ko mu nguza nitamwe yambo. Gusa. Jewe. Okay. Ariko simeze nk'inkoko umara nk'iminota 30. Natanga gitatu tuziza na cyane. Arengize ya kari kabisa. Je nuba kwari sawa kabisa. Okay. Simeze nk'uko nabiteguye umwana yenda mukeneye ibisabye bito uyu mwana vrema urankora umuti nyawo ndabemesha kabisa mbo je urumva ko kwaza n'umwanya uragiye wowe wadutebeje ngaha sinzi ko ariko wari mu rugamba nyabaki Manu bibaza ko ibintu byoroshe ubona nakayashokoka ukunye wakayashoka ni sawa ni sawa sinidoga gusa rero Misa ariko jewe kubwiwanje nagumye nicuza nk'ubu igihugu kimenya ati ko bahebi yake yagize ikosa nk'iri vrema ubaza je nohera n'ingorane yawe ivyihoze by'igihugu byihoze
hanyuma none ni kosa si kosa ntabwo ari kosa gabwo gabanyamajambo none man kwanza umviriza yani y'amasezerano twagize kugiranira ko uzocunyigisha je kugira ngo twari igihugu cyacu cy'u Burundi ega je iyo abagenda umukuru w'igihugu iri ryari kubikosa ariko uje namaze kubona ko yamaze kubikosa wowe nkora ko ari kosa none wowe nubikoze urabikoze umwana ari mu nzu ari ndani ariko basireka ndakubwira undavye neza je ubona ko nguriye kuba umukuru w'igihugu jana kwijana uramubereye kandi uyu muntu azo kubera umuhate wa mbere yego zavugira mu premier ministre cyangwa mu ministre premier bavuga gute premier ministre abo premier primus ni premier abari primus premier ministre muzumbiye premier ministre voilà basi reka tuvyihoza ariko rero je bivanye n'ingene nagume niyumviye yamara twavuganye ugiza ko kabiri Uza kwa amara sikibazo amanda y'abantu zana yetu je bibaza naraza ubwenge bya mwana w'umukobwa oya nta kibazo ahubwo oyo nta kibazo aratekanye kazana kari yakakoba tugende tugatera giwabo kubera je ndazi neza papa wiwe nari haje cyo tubatirira hajya karimenye kora akazi zana na ibintu bimeze neza ama wakoze cyane oya nyuma bya bintu byo ivyerekeye ishure nta kibazo ngeze gutura ku ishure nona mahera abana menye ko asigaye yandi nta kibazo ndakurungiye muri limikashi nimira we ni yindi nyene ndazi gutahinda limikashi ni iki limikashi ndakurungiye muri limikashi zoza kuyitorera ayo jama limikashi ni biki je navyumva tugende nuko byagenze hama rero je ndi umuntu mwiza je nakimfise kibi cyo kwikikuye kuri wanje oh my god motherfucker time is over man ariko rero nawe wagize nabi naho ari kurarondera amarera bijya bintu ari kubikora vraiment ku mufiyansa wa mukuru wawe umufiyansa wa mukuru wawe ukamubwira ibintu nk'ibyo kweli nuko rero amambwire icyo mubize umva rero mugabo ibintu byamaze kubura udubi uciye wumva ko nakaneza wamuhoye ubusa ahubwo nakundi tugenda Isamo wewe yuko ari wewe je nkunda. Oh sister Safa sister wewe ushaka kundindira ko mugende nashi ahubwo nagomba ngenda ahubwo ndindira muri telefone singene sister na ko mugende vraiment nashi ari umamagaje nagomba ngenda none sister ko wambaye kulere ya rouge nanje nkaba nambaye ya rouge n'umunsi niba twabisezeranye naje sende naringiye ahubwo narinda nakibagiye ngo ngakanga amazina na mahoro
Ego urimo kubaza. Ndakubaza kwanza. Ahubwo ni icyatumye utashika muri anniversaire yanjye niye mpamvu. Sister, mbabarira. Narose misiyo y'akazi nje Makamba. Niyo mpamvu utashoboye kumbona. Ariko naje nifuza gushika ku munsi mukuru w'amavuko, sister. Ariko vraiment, je suis désolé pour ça. Mais tu sais bien que je t'aime. Ariko ndazi ko tuanganisha ibintu kandi Ntacyo byo tubigeze ngaho. akibikoze. Ahubwo ikintu nyamukuru. Mbe nije imbere. Uribuka ko nakubwiye ukitangura kumbwira urukundo rwamwe n'ujya Kaneza. Yuko woza urabisengera. Uribuka gusenga mu by'ukuri. Oh my sister Jennifer. Ne t'inquiète pas pour ça. Mbayeho kubera amasengesho. Gusenga ndasenga cyane. Kandi Imana ikumye nanje. Ahubwo mbwira icyo mamagaye. Nije imbere. Icyo naguhamagariye niyo mpamvu nabanje kukubaza yuko ucibuka gusenga. Hajya uribuka neza ko je ndi umukozi w'Imana. Nsenga kandi ndizera neza yuko usenga kandi hari byinshi mvugana n'Imana. Rero iby'urukundo rwawe ndabona neza yuko umenga imbere yawe si heza. Kandi ugomba wumviriza ibyo niko ndakubwira. Uratanguye nyamacakubiri iwawe madini. Nyamacakubiri y'amadini ugumutangure kumbwira. Urabona? Munyemera? Okay. Mwaceka numva icyo bakuru. Nakarisi no kwanga icyo turavuga. Okay mbwira. Naho ivyo bakuru. Nije imbere. Urazi ko cyandi mukuru wawe. Nakuboneye izuba. Umviriza ndakubarira. Reka nanujya mukobwa. Kuko ndabona ibyo ujya mukobwa sivyo. Wase kunyumvira. Akari nyuma karahinda. Wase kumva amajambo ndiko ndakubwira muri uno mwanya mu gishingo cy'umuvyeyi. Ariko hari gihe uzoyibuka ukavuga ati bwaho ni mukuru wanje. Yarankunda kandi yashakira neza. Genda uhure n'Imana yuroye. Ahubwo niyo narindo yereka cinda hari. Kuko ndabona yuko umenga bimeze neza. Niko vyagenze kandi wihangane. Sa nihangane umva ndakubwire Tom uracyakundana na Kaneza. Yego. Mama we yo aranzura ibinyo reka kundunguza waragiye hadi uranesha umwanya ntacyo utazi wanje nta kintu nakimutazi wanje none uri kurambwira amajambo nkayo. Dodo, urukundo rwanje nawe ni imodoka bagonze igiti kisanzaho gihagaze. Umva ndakubwire je uzobona ko ndi umunyarutana nimba utari bwamenye kandi nibizokwijana. Urabyumva? Nibizokwijana. Murabagenze mwe na Kaneza. Kandi ntatandukaniro wowe hagati yawe na Kaneza. Ufise iki Kaneza dafise? Kandi ushiki kajya, kandi ushiki. Ujya mukoshi ryamba atanico kimari. Umena Unye, hanze, vira mu nzu. Sishaka. Ndaguhaye iminsi 3 uzomenya twebwe abanyarutana ico turico kandi utemeye ibiganiro amasezerano twasezeraniye iyi nda nayo nzovyara ni uzoyivyara nije ndiko ndabikubwira wavyumvise nta kirenze ivyo mvuze. Papa karibu. Uko murakoze. Mbeka neza. Ubu ntibikubura. Kono nzi ko nari maze imisi ngwaye. Ndabyumva ndabona n'urukurembeje ko atari ruto.
Ariko papa watevye cyane kuva mu gatondo n'ukuri. Intuza abagabo nyene tumeze. Uriya ntagiye. Kandi ntitege ngo arasohotse ngo anyonga aragaruka. None ubona nta televiziyo nagiye no urumva kumbura gute. Ariko papa ugiye Toma yamye ngaha. Hanyuma ngo nibi. Ash. Ugiye yamye ngaha kwezi. Azi ukuntu yambwiye. Amasaha 28 amahera yo ngo tuzoye twayamuhaye. Azi ukuntu yavuga papa ameze ndazi yagusanga ngaha. Kaneza. Okay. Utumwa bakurungikanye ndabwumvise. Tuzobukorerako. Ariko ntibage ko ari wabitiye. Kandi ubwo ko namana kubwiye kiramisi. Rero kugira ngo nyumve raba aho tugeze no munsi. Bako bantu magusubiza ukuboko mu nda jewe kutari bujeye. Ko ntaco. Bakoze sawa. Karibu sana. Murakoze kutwakira. Erega ndakubonye ndakanguka. Ndawurya muntu ninde ndaraba ko nawe bishaka. Mbona ibintu bimeze neza kweri. Bitera bijya imbere kwezi. Turahuvuma turashima Uwiteka uko biri kose. Nta matungo riwanyu kandi nawe musi twari warangana kuzana n'umuri. Yewe wone ubona ko wahindutse nabyo ubona. Ha mugenzi wa namaki kumenga ni bishasha ukubona ngaha. None wamenye gute ko nzi ko ngaha atahuze gasha? Kandi ari ubwa mbere uje ngaha wamenye gute? Kandi nkaba nzi ko ngaha anyi hagoye gutora. Urabona ko twibera ahantu nyene hacu nyene umenga twibereye mu Bubirigi basha turi mu Burundi. Asha aha aheretswe na nije imbere kweri burya nyeretse hirya yejo burya nari kuza kuva hirya yejo nashimiye kuza no munsi. Ganira rero twumve umukobwa wanje. Asha murakoze burya cari kinzanye ngaha narinje kuyaga bijanye na nije imbere. Urabizi ko wa munsi twari kumwe na papa na nije imbere ko twagomba kuyaga bene ibinyene ngomba kukubwira azi ko acugenda. Nico gituma nshimye kuza ngaha kukurondera. Ikindi je ndamukunda nije imbere mama. Ndamukunda cyane. Urabizi nimbanye mfise ko ari yiwe. Gusa ikintu kimwe nije imbere nageze kumubwira ibintu byo kubana ariko je mbona umengo si byarimwo. Gusa ikintu ngomba mama ikintu kimwe wafasha mwumvishe nije imbere yuko twobana. Wobukoze n'ukuri bimfashemo. Ivyanije imbere nyene nakayobera abahinga. Mwari mwahendanye ngo mugomba kubana. Afise iki mbega? Ko nijyanze abamwe ariyo ndamupangiye. Jewe kweri mukobwa wanje ikintu no guhanura kubwi wanje. Yego ndabona ingene umeze. Ariko nije imbere naragera aho yutunga umugore. Abuze ubuzima bwo kwitunga. Ashoboye bwo gutunga umugore. Cyangwa ugomba kuzoja kurisha ivyatsi nk'inka. Nije imbere nafise yakujyana n'amatakubwica ukuri. Kandi nanje ndamaze kubimubwira. Ikindi nikigeretseko. Mwebwe mwaragiye ngaho onye munanirwa no gusenga Imana. Mwihutira kuja gukora ibizira hariya anye. Nk'ubu wowe ukungana nuko umeze. Uracara umwana muto. Warugikuye gusenga, gukurikirana impanuro z'abavyeyi, ugenda gutwara amada ukingana uko onye. None ubona ubuzima bwawe bwejo ari ubuwe. Kari bimwe abahanura nimwumve. Wavuze wazungurutse ndumuvyeyi yego ndumuvyeyi. Kandi nanje no babara. Ariko bamugerageza mumvira abavyeyi. Sikuvuga yuko abavyeyi babatagwanuye. Ariko razirenze ko impanuro nije imbere urya rero ubuntu. Namba atakubwiye ukuri mwana ubwira ukuri kwiwe. Nije imbere ntagira imbere ntagira inyuma. Safise ni jewe, nyina afise ni jewe. Ijyanze ubona bamu nije ndayipanze. None azokujana hehe kabakobwa b'uwo muhendo. Bamubanza murabe n'abahungu bariko barabarondera. Ico babaronderera niyo babavana niyo babajana kuko jewe kweri. Cyo mbona ahubwo no guhanura ushaka ukagenda ukiyicarira nyene hajya muhiruka azomurira ko simbona nije imbere yazokujana kabisa. Ni muvyeyi. Kuyo mwana azovuka amaraso yanyu azoca jahe. N'umwana je simbona kari kibazo. N'umwana azovuka ko abandi bavuka.
erega avutse ntiduhakanye ko ari amaraso yacu tuzomufasha kandi azoshikira mu maboko y'abavyeyi biwe we none uzowari uzomwosa. Sorry. Allo? Sa? Muri bande? Ah, uri Toma? None kumengo mwahinduye numero. Hamaja hondi ndi kwa mama past warungeneye? Okay. Urabona ya quartier shasha? Hari ahantu ucumanuka hepfo gatoyi kunzigira 5. Numero 20. Ya ucuyibona amuca winjira indani ni hondi. Ndi kwa mama past nawe turi kumwe. Ego. Sawa. Numuntu yarantelefone hamara ndamubwiye nga sinzi ko nagize amakosa. Oya si amakosa. Nenzi ngo noba nakosheje. Mbeho umukobwa ko nzi papa wari umuyisilamu nkaba ndamuzi neza bihagije azava komera ko narangize imbere. Icyo kintu naco nyene uraraba neza ko kutogurira intambara nubwo ndiko ndakubwira ibibazo byawe n'icy'imbere. Karibu. Mama wa muntu ko turavugana kuri phone n'uyu. Sinzi koma akanya gatoyi ihangane gatoyi arico tugomba kuvuganira hanze hama ncanza duherarize ca kibazo cacu. Oya nta mpamvu yo gusohoka hanze kora none ndabona yuko ari umuvyeyi hari ikintu dufashamo mu kiyago tugiye kuyaga. Mama je nitwa Toma. Ndibaza yuko ntabwo munzi naje ku bwanje sindabazi. Rero hari ikibazo twari dusanzwe dufitanye na Kaneza yari umukunzi wanje ariko ubu ntituri kumwe kandi Kaneza naramukoye imbere kugenda kurondera ubuzima. Rero mu kugaruka nasanze yuko baramaze kumutera inda. Rero je naciye mfata ingingo mbi cyane gose kubera ishavu y'urukundo naramukunda Kaneza byaranzanzanye n'ukuri. Ariko kubw'ivyo naragiye natoza buke narashoboye kumenya ukuri. N'umuntu nari maze kwikeka yuko yamuteye inda Kaneza nasanze atariwe. Rero kubw'ivyo narinje kumusaba imbabazi Kaneza dusubirane dukundane naho bamuteye inda nta kibazo. Kaneza ndasabye imbabazi ndashaka yuko twabana kubera narinzi yuko wahemukiye ariko nasanze yuko wahemukiwe. Please ndasabye imbabazi umbabarire. Ni wowe urego uriko urabwirwa musore. Ubwa mbere reka ndagushimira uri intwari y'umusore kabisa. Je kuva nakakura nkanganuko sinari bwabona umuhungu asaba ikigongo. Nukuri Imana yaraguhezagiye. Je kubwanje ndanezerewe cyane ndavyakiriye neza. Uri umwana w'umutima abavyeyi bakureze bari bagerageje kuguha indero. Mbe burya urasenga ko imyifato yawe umenga ni y'abantu bakunda Imana basenga. Mukobwa wanje mwese kuri mu gisubizo. Mbega uri mu gisubizo ngaya amasengesho wari kurasenga yishuwe. Nguyu umugabo wawe yagukunda kwanza. Je n'ubwa mbere nukuri novuga ko ari nk'igitangaza. Ibi bintu nahora ndabibona ku mafilme nyene cyane ku mu maninde ya kera niho nabona yuko abahungu basaba ikigongo. None no musi ndavyiboneye n'amaso yanje. Genda ahubwo mugire vuba. Je nanje nk'umukozi w'Imana ndabashigikiye. Iwo mugambi mwatanguje Imana ibaje imbere mubane. Nguyu umugabo agukunda kandi akuba kandi ndabona yuko umungu ameze neza cyane. Muzobana neza cyane ndabikubwiye nk'umukozi w'Imana.
Okay, murakoze cyane kandi murakoze no kudushigikira kubera navyo nari niteze yuko mwoshobora kudushigikira namwe mbika neza uba waramaze guhindura idini Action. kandi wihangana Yarajira kuda banera nuba nikigeza tu ile tu kandi ganga sasa semba lakini sema mzuri wewe ndio master semba already Karibu sana. Reka ndakubonye nakangutse niyumviye mbashiga muntu ndamuzi ndaraba kwanza dawe wisha wahindutse umenga si wewe nyine nabonye nahetswe ije imbere y'ingaye hatuja kuuliza sija kuuliza kwa lezo gani wanje okay tunaenda sasa so bana ni pro plan hivi bana tuna track pro plan hapa kwa sababu ya mbutiaje